Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'Uburundi yahejeje guha umubonano umuyobozi akurikirana ibikorwa vy'ibanki y'isi muri kano karere cane cane mu gihugu c'Uburundi, igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo, igihugu ca Angola be n'igihugu ca Sao Principe, aho yari aherekejwe kandi n'umuserukizi mushasha w'umugwi w'ibanki y'isi hano mu Burundi. Uko ari babiri bari baje kuganira na Sebarundi Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'Uburundi ku kungene imigenderanire yo gushigikirana isanzwe yifashe hagati y'ibanki y'isi n'igihugu c'Uburundi, barabira hamwe imigambi iriko irarangurwa ishigikiwe n'iyo banki y'isi, eka barabira hamwe n'ihangiro shasha rihari kugira ngo iyo banki ishobore gushigikira neza Uburundi ku nzira igana kuri ya mbonakazoza y'Uburundi bwishira bukizana mu 2040, Uburundi kandi buteye imbere mu 2060. Ahanini rero bayaze cane cane ku migambi iriko irakorwa, iriko irarangurwa, aho ubwa mbere umuyobozi novuga nti yakurikirana ibikorwa nshingwabikorwa muri kano karere, yakeje umukuru w'igihugu c'Uburundi ku masezerano Uburundi buheruka guterako umukono muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amasezerano y'umugambi witwa Compact 300, aho uwo mugambi usanzwe ushigikiwe ku rwego rw'isi n'ibanki y'isi. Muri uwo mugambi rero Uburundi bukaba bwiyemeje kuzoronsa abenegihugu ibice birenga 70% umuyagankuba. Uwo mugambi Uburundi kandi akaba ari kimwe mu bihugu bikeyi vyashoboye gushigikirwa muri uwo mugambi. Yamukeje kandi no ku murindi mwiza Uburundi buriko cane cane ku burongozi bwiza bwa Sebarundi bwo kugwiza ubuzi, aho biboneka cane cane ko urwaruka rutari ruke uno munsi ruri mu bikorwa vyo gucukura ubutare, buri mu makoperative bushigikiwe na wa mugambi w'urwaruka PAEJ, ariko kandi aho buriko buravyaza umusaruro ubutare bw'igihugu, eka n'Uburundi nabwo nyene bukahakura akunguko. Yaganiriye n'umukuru w'igihugu kandi ku mugambi wo gushigikirana plan stratégique hagati y'ibanki y'isi be n'igihugu c'Uburundi, leta y'Uburundi. Uwo mugambi ugiye gushigikira cane cane mu vyerekeye kugwiza inyubako, kugwiza umuyagankuba, kugwiza ubuzi, eka n'ibindi bisata bitandukanye bitanga ubuzi kandi bikagwiza umwimbu, bigateza imbere n'ubutunzi bw'igihugu. Sebarundi muri ivyo biyago yashimye uruhara rw'ibanki y'isi kuko ari mu bashigikira leta bimwe bigaragara, aho yanashimangiye cane yuko iyo banki y'isi yobandanya iherekeza igihugu c'Uburundi cane cane muri ico gisata c'ubutare, aho urwaruka ruri ku kivi kandi n'umusaruro ukaba uboneka, eka no muri izi mpinduka zose ziriko ziraba mu ntumbero yo kwegereza ubutegetsi abenegihugu, mu ntumbero yo gukurikirana ibikorwa vy'abenegihugu hafi, kugira ngo umurundi wese nk'uko uwo mwaka uvyitirira umwaka w'umunyamwete, umurundi wese agira ico akoze kandi kamuzanira umusaruro kugira ngo twubake bwa Burundi buteye imbere mu myaka mike cane. Kari nk'akaryo rero ko kwifuriza ikaze umuserukizi mushasha w'ibanki y'isi no kumwemera yuko leta yama yuguriye amarembo ku bashigikira leta no ku bagenzi ba leta, kugira ngo Uburundi, leta y'Uburundi iri kumwe n'abayifata mu mugongo bayishobore kuwongereza umurindi kugira ngo yubake iterambere.